Peace International TV nimbonesha kure nziza ibakorera ibiganiro vyiza bitandukanye kuduza impano z'ugwaruka harimo umuziki utugenegene gutamba ndetse n'ibindi. Si ivyo gusa, Peace International TV irakora n'izindi serivisi zitandukanye. Abifuza imanza z'ubugeni, amasabukuru y'amavuko anniversaire, uburyo bw'ikibiriraho buzwi nka live streaming kuri YouTube, eka n'izindi manza. Peace International TV irabibafashamwo. Hari abahinga babizoberewemwo cyane n'ibikoresho bigezweho kandi bihagije. Peace International TV iriho ku bwanyu, ntimutangwe. Reka ndabaramutse nongere ndabifurize ibihe byiza. Nongere ndabaramutse kandi nkuko bisanzwe again turacari kumwe. Iyi ni Peace International TV on the release selector man in a deep place, the one and only in town and everywhere in our country. Hama kandi ndababwira ko ari bashirano indi nkuko bisanzwe kasura heba supu y'ubunyegeri. Hama kandi ndi kumwe n'umwe mu bantu muzi cyane kuva kera. Muko murabona ahandi ndani ku bantu bamaze gushika muri studio za Indonyi Record. Murumva indirimbo nyinshi kumva ngo Indonyi Record. Murabona ko ndani ndi muri Indonyi Record. Right now Emi murabona ko ari we turi kumwe, mushake mu mwite abenshi ko muribuka mu bihe byaheze mu myaka yaheze nubwo adakunda kuboneka cyane mu menyesha makuru, ariko murazi ko inyuma y'akazi ya management de projet muri Indonyi Record asanzwe ari n'umugraphiste akomeye cyane, videography n'ibindi byinshi cyane. Ariko kandi nyuma y'indirimbo Haleluya ari kumwe na Masalembre rimbe Haleluya nene ukwiriye amashimwe. Iyi ndirimbo nibaza kata muntu numwe atayizi. Inyuma y'imyaka myinshi yaragira hera, ariko arongera aragaruka hirya yejo MT number 1 ari hano mu gihugu cy'u Burundi right now. Turiko turavugana iyi saha kabatari hano mu gihugu cy'u Burundi yahavuye bakoranye indirimbo Mesia. Inyuma y'iyo ndirimbo nta misi irahera indirimbo ndi kumwe nawe iri hanze. Turaza kuvugana byinshi, ariko muramubona kuri kamera ameze fresh sana. Karibu msaza. Ni sawa. Umeze neza. Ndashima tu. Imisi myinshi musaza. Turashima nyene uretse ibintu bya grippe, utuntu nk'utwo nyene. Grippe nyene zitegereza kubera ugerageje kuraba covid n'ibindi byigenda byitereramwo ahana hariya ugenda usanga ariko bimeze, ariko nibaze ko mu kazi ka buri munsi ushima Imana. Cyangwa tukabyita kwisi nayo irimwe irahererega navyo birashika. Tose birashoboka. Uri mu bihe byanyuma Imana irimwe irahera. Neza cyane. Karibu rero kuri micro wiyumva amahoro in Peace International TV. Micro za zande za Peace International TV. Peace International TV. Peace International TV. Neza cyane. Okay, ndabaramukije abakurikirana iyo channel ya Peace International TV. Yego cyane. Nabishoboye musaza. Sawa. Ndabaramukije cyane mukomere kandi n'umwaka mushasha nubwo tugeze hagati, ariko turabaramukije ubabere mwiza mu byo mushaka byose. Neza cyane. Emi ku bantu batakuzi benshi, hari abantu batari bazi yuko uririmba uri muri carrière yo y'indirimbo zihimbaza Imana. Kugeza uyu munsi ku batari babizi n'igiko ushobora kubabwira nk'ubutumwa bwa mbere imbere yuko kwanza twinjira mu kiganiro nyezina. Ko atari babizi gute winjiye muri iyo carrière, ese ubwa mbere ava woba warigeze kwinjira muri profile? Jewe nakuriye muri Pentecote. Ndaririmba, naravuza piano, ndumucuraranzi wa piano imyaka myinshi, burya guhera muri za 2012 niho natanguye kuba no kora umuziki, kuba no tangura ibintu bya studio. 2014 niho twatanguranye na studio Indonyi Record, ariko mu bisanzwe nari nsanzwe ndumuntu nyene naririmba muri chorale, ndumumizisiye vuza piano. Sinigeze ndirimba indirimbo za ndagukunda sheri shushu. Naririmbye iz'Imana. Neza cyane. Uyu munsi turiko turabona kenshi n'abantu bake, abagraphiste bake, director bake bashobora gukora ibikorwa byinjiza amafaranga, ariko ku muntu wari wese amanukanye ku Ndonyi
uri umwe mu bantu wanashaka bakunda akazi usanga kundonyi umwanya ku mwanya. Ibi bintu bihuza gute no kuririmba umwanya mbega ntuhava kugora canke bigenda gute? Kuririmba ndirimba nyene indirimbo kubera ndafise studio indonyi record hari nayo mbere manager kuvuga umwanya wose mba ndi kuri studio kubera ko twakira n'abakiriya batandukanye n'abaririmbyi yaba makorari yaba baririmba bisanzwe umva adresse yanje kawaida ni kundonyi record ubu twarahinduye yitwa Wiz Nation ariko nubundi izina rimenyerewe cyane kandi rimaze imyaka myinshi ni ndonyi record cyane cyane rero ndahaguma kenshi kubera ibikorwa mba ndahakorera ibintu by'amafoto ama audio bivanye no kugira twakire nyene abantu batwituye ibintu byo gukotesha imiduga ya location kuko navyo byaziyemwo urumva ndahaba kenshi kubera ko ariho ni nkayo adresse yanje kwanza kuririmba naho urumva ndashobora kucishamwe nyene nkaja muri studio nkaririmba kandi singenda kure nja muri studio yanje sinoja mu zindi studio kandi nanje mfise studio mu nzu yabaza ucubyumva neza cyane ndafise n'umuproducteur aba bikurikirana akorera abaririmbyi canke nanje nkavyikorera byose kuko ndi umumizisiye birashoboka byose neza cyane. Aha uyu munsi ndaza kuza ndakukubaza akabazo kamwe kujanye na Ivan ariko tubanze tubandanye gato. Igihe kitari gito indonyi records ihari irahinduriwe izina yitwa Wiz Nation. Mbega mwabonye ko indonyi ryo bajya rimaze igihe kinini ririko rirakora rizohava risaza canke ritari ko ririnjiza canke mwahisemo kugira mu renouveler ako kazina kugira ngo donc canke hari ibindi bintu bikubiye muri Wiz Nation? Wiz Nation ntibyabaye kubera ko indonyi ishaje ahubwo byabaye kuko twaragutse vyitwa umuryango nyene wa Wiz Nation wagutse kuko bwa mbere twari indonyi record twatanguye turi bakeya ariko ubu dufise team idufasha irimwo benshi nyene bagenda badufasha ibikorwa kuko nk'ubu mbere nimba nari umuproducteur ndumwe urumva ubu nyemfise umuproducteur akora dufise n'abandi tugenda turafashanya ibikorwa urumva yitwa Wiz Nation ni sawa nyene n'umuryango tuwagutse cyane cyane. Asante sana. Mbe tubanze tuve ngaho ndakugarukane rero mu bikorwa vyawe vya buri munsi. Tuje tukaraba muri carrière yo kuririmba indirimbo zose urazikora hama ugatanga produit imeze neza. Ngomba kugira ngo dufatire kwanza imbere gato kuri iyi ndirimbo mwakoranye na MT number 1. Ntiwoba wararavye kubera ari mukuru wawe? Ni murumuna wanje ahubwo siwe mukuru. Ni murumuna wawe. Apana mukuru wawe. Oya ni murumuna wanje ujya. Très bien. Kubana batazi murumuna wawe bisigura iki mu kirundi cyiza? Mutoyi wanje basi. Abari mutoyi wawe, mutoya wawe. Munda kwa so na nyoko. Musangiye papa na mama. Neza cyane. Wewe niwe mukuru kuri MT niwe mukuru kuri wewe. Jewe ni jewe mukuru, MT ni mutoya. Neza cyane. Asante sana. Harazi indirimbo ndi kumwe nawe. Indirimbo inyuma yuko mukoranye na mukuru mutoyi wawe niko novuga muri umuna wawe. Indirimbo iragiye hanze. Ugerageje kuraba ingene bakiriye indirimbo makoranye na mutoyi wawe n'indirimbo wakoze uri wenye nyuma yaho. Ugerageje gukompara ibi bintu bibiri. Nihe ubona avyagenze neza Imana yakoze ibikorwa bikomeye cyane? Hose byagenze neza nko kuri YouTube gusa niho usanga hariho abantu bivana nuko abantu baba babibona ariko naho nyene ni buke izo nakoranye na mutoya wanje MT number 1 nkiyo twakoranye urumva ko uko bigenda kose abasanzwe afise n'abamukurikirana benshi bakurikirana profane babonye yasohoye gospel hari igihe baca bavuga ati tuce kuraba uyu muntu nawe twumva ivyo yaririmbye muri gospel aca afata abafise abafana benshi kuvuga abafise abafana bamukurikirana muri profane agaca hiyongera ko n'abamfana muri gospel bose baca baja kuraba urumva biratandukanye niyo maze kuba nakoze ndi jenyene kuko nkanje iyo nakoze ndi jenyene abagerageza kuba barayibonye kuri RTNB barambwiye ati warakoze indirimbo nziza y'abatama kandi ituriye itarimo ibintu byo
gusimba simba cyane iratuje kuko ni country music injana igenda bukebuke hama kandi burya bivana n'abantu hariho abakunda ibintu byo gusimba simba hariho abakunda kugenda bukeya gusa byose turabikora kugira tunezereze abavyumva ndibaza ko mu bisanzwe nka jewe ndirimbo ndazisohoye aho kugira ntangemwo message ubutumwa bwiza abumva amajambo baruhuke mu mitima niyo ntumbero yiwanje neza cyane gospel no kuvuga uburyo tuzikoramo si ukuvuga ngo tuzitozemwo amahera kuko niyo tugiye kuririmba mu rushengero nta mafaranga bado ahubwo tuba ari ukugira ubutumwa bukwire ku isi yose kandi hariho abantu bagenda biyumvamwo amajambo bakumva ko hariho umuti wo kubavura mu bibazo baba bafise niyo nyungu y'ijambo ry'Imana mu bisanzwe rero Imana irashobora gukora ibitangaza icishije mu majambo twaririmbye kuko tuba twabikuye muri Bibiliya bimwe bimwe hariho uwisangamwe akavuga ati kumbura nari mfise ibibazo ibi n'ibi reka ntekane bivanye n'iki na message yumvishe muri irya ndirimbo ibitangaza byo bizogenda bikoreka bivanye n'umwe wese no kwizera kwiwe ndibaza neza cyane asante sana ndagukure ngaho duce twigarukira rero nyuma y'izi ndirimbo uri umuntu utari kuraboneka cyane mu bimenyesha makuru byinshi uri umuntu udakora ama media tour ni tugerageje kuraba ingene MT number 1 abikora nawe nyene tusibye ko atari cyane menga ntimuvyitaho kubera iki ukora indirimbo ibimenyesha makuru byinshi ukabutijukira kuja mu bimenyesha makuru kuko nama interview makenya tubona haba mu radio haba mu mateleviziyo ukora biva kuki nakazi kenshi canke se nuko ubona yuko donc utarabiha umwanya cyane nibaza ko umwanya wabyo zote bushikirwa nkuko nubundi nabitanguye neza cyane nibaza ko bivanye nyene nakanya birashoboka ariko si ukuvuga ko mba nabinegirije birafise akamaro kuko n'itangazamakuru naryo nyene rirafasha ariko hari n'igihe umwanya nyene uba wabaye mutoya birashika byose bivanye n'ukungene umuntu aba ariko ararondera n'ubuzima ngayo Bujumbura bitahura asante sana msaza haraheze igihe kitari gito inyuma y'igihe kitari gito wigeze gukoranaho na John elart inyuma yaho haraje muri iyi myaka iheze iyi myaka turimwo igeze haraje amajambo bivanye n'amashusho ama image ukora n'ama image ya John elart ko byoba bisa canke hoba hari humwe atera kopo wundi iki kintu umusazi yo kiriko kiravugwa gitrendinga hagati yawe na John elart ucumva gute kuko wibuke yuko uri umwe mu bantu abaririmbyi benshi barondera amashusho kandi akomeye cyane nabonye unajejwe management y'amashusho ya MT number 1 iki kintu ngomba kugira ico kivuzeho cyo kintu burya rero cyo kintu John elart twarakoranye neza yarankoreye neza indirimbira aho yitwa Imana y'amahoro urabina musara amera neza fresh yandirimbo mbere iri mu byatumye kwanza ndamumenyekanisha nyene ndamuha ba Masterland barakorana ba MT number 1 barakorana kuko MT hariho ndirimbo namukoreye mu 2016 zishika muri zitatu kuvuga rero nawe yarakeneye changement MT number 1 yambwiye ati nyene nundi mu producteur akora neza turabe kwanza itandukaniro nibaza ko rero atakibazo kinini byari gutera nta kibazo byateye kuko nta na beef nigeze ngiranira na John elart urakoze cyane iyo uri umuntu akijijwe ukabubona ko uri kurakorana indirimbo n'abantu badakijijwe mbega ubu ntibyo hava byo kononera kariyeri yawe mu bukristo canke naco bitwara mu gihe mukoranye indirimbo sinzi cyo bubajije kuko gukizwa kuba umuntu akijijwe umuntu akizwa mu mutima neza cyane bajya bose ubona ntabwo Yesu niwe yavuze ati ntimucirane imanza nta muntu n'umwe adakijijwe kuko agakiza katanzwe ku bantu bose sibyo agakiza katanzwe yavuze ati tugatanze kuba kuri mwebwe n'abazovuka n'imiryango y'abazobakomoka ko bose nica amaraso Yesu yayameneye bisigura ko rero kira muntu wese ku isi yarakijijwe n'amaraso ya Yesu gukizwa rero sukuja mu rushengero
gukizwa ntabwo ari ukuja mu rushengero ngo ni kubera ko wagiye muri korari. Gukizwa ni ukuba watura ko Yesu n'umwami, Yesu n'umwami n'umukiza, niko gakiza. Kuvuga bajya bose tubonesha amaso, turabisha amaso y'umubiri, ariko Imana sivyibona. Nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo ukwibwira kw'abana b'abantu sivyo Imana yibwira. Nta muntu n'umwe rero adakijijwe, kuko Imana niyo yonyene ica urubanza rw'abakizwa n'abadakizwa. Uyu munsi turiko turabona ku kijanye na profane music, abantu bari muri carrière ndiko ndavuga bariko baragira beds, ugasanga izi beds ziriko zirabateza imbere, abandi zikabashira hasi, kuko iyo ugiye kurima nyene n'ubundi bushaka kwimbura canke se ukarumbisha ngira ucu bitahura. Ndiko ndavuga ati why muri mwebwe carrière yanyu ya gospel music bitigera bibaho? Igituma bitaba, twebwe ntabwo ijambo ry'Imana ugiye kuvuga urigira urudandazwa uri kuremwa amahera, aho dejo wamaze guhomba. Kuko Imana ivyayo vyose, Imana ni nyakigongwe, ni nyembabazi. Kuvuga ingabirano zo kuririmba, ingabirano zo kubwiriza ubutumwa bwiza, zo kuba pastori canke n'abandi bose tubihabwa n'Imana kwa gusa. Neza cyane. Ni kuvuga rero tubibwiriza, dutegerezwa kubwiriza abantu ijambo ry'Imana kwa gusa, kuko natwe tuba twabibwiwe, twabihawe kwa gusa, sivyo? Uvuze ko bidandaza deja uba wahombye. Ukeneye amabaze mu bintu vy'Imana uba wahombye. Korera Imana hama izokuduze mu zindi business n'ibindi wokora, ariko ufashe ijambo ry'Imana ukarigira urudandazwa. Nico gituma usanga benshi amashengero menshi yama yasambutse. Kubera iki? Bapfa amafaranga bakabwira abantu ko bagire babatware mu ijuru, nabo ubwabo batazi ijuru bariko baraja mu ijyariryo. Kuko urazi ko na Yuda yagurishije Yesu ibingoro 30, ariko kandi Yesu ntibyari bimunaniye gutoza amahera, ariko ntigera atoza amahera. Kuvuga rero umaze gufata ibintu by'ijambo ry'Imana ukabikeneramwo base kwishira hejuru, ni kuvuga aho wamaze kugwa. Imana niyo yonyene iriba hejuru, ni nayo ikenera icubahiro. Ugombye ibyubahiro mu mabezi, mu bintu vya gospel canke mu bintu by'ububwiriza, kubwiriza ijambo ry'Imana, deja aho biba vyahombye, ntubuzi ibyo urimwo. Iyo ngabirano ntibari gwawe. Ijambo ry'Imana nirikura abantu mu byaha canke mu bibazo, ribahumuriza, ribaremesha. Si iryo kuronderamwo ivyubahiro canke kwerekana ko hari ibyo uri byo, ibyo bikeneye ntubironderera mu ijambo ry'Imana. Oya. Asante sana, ndagushimire cyane. Uyu munsi no kwemeza ko mu gisagara ca Bujumbura nimba ari mu bantu baronka amadiri ubuzi bwinshi cyane. Novuga ati muri Wiz Nation ahantu umuntu yo haronderera iki kintu. Hariho ni location de véhicule, siko hariho ni ibintu byinshi. Kwanza aha ushatse gukora umuziki umeze neza uraza, siko dusivye ko tutibagiye ko wewe utagikora umuziki cyane. Simvuze gukora gusohora, no, nk'umu production sinkibikora cyane, kubera ko ega umuntu arashobora kera nimba nari jenyene muri no mwanya nkeneye ko n'abarundi bagenzanje batera imbere. None simpaka nguguza imodoka ucuja no kuyoza uyihoma ipine era kitu cyose, ni kuvuga hereza abandi akazi bikore, guhereza abandi akazi. Imana iguhezagiye. Nk'ubu jewe nimba mvuze ati ndi manager wa studio, nje nkoropa kandi hariho umuntu nawe akeneye gukoropa. Ivyo bintu mu bisanzwe kuba wobikora si ubwishime ngo mvuge ngo sinobikora, kuko nakure no mu buzima bubi busumba nubwo. Ariko nimba Imana iguhezagiye tanga n'ubuzi, kuko nk'uko wampaye imikoro ndiko ndavuga, ntivyari binaniye no kwifirima nanje ngo mbe nobishira kuri channel ndavize kamera. Mugabo ubuzi bukenerwa kubera iki? Abandi bose baronke. Kuba rero ntasora ama production, hariho n'ibindi wari no kumbaza n'imodoka ndashobora kuronka ibiraka vya mariage mugasi ndazinyonge, nkaba no umushoferi agakora kugira nawe aronke icarya, muga dusangire. Nuko nyene nuko bitegerezwa kumenya cyane. Asante sana. Akajambo kanyuma ushobora gushikiriza abantu bari bagukurikiranye kuri Peace International TV kugira ngo ndakureke uje gukora akazi musaza?
akajambo kanyuma ndabashimiye abakurikiranye ico twari ko turavuga kandi namwe ndabashimiye kuba mwagize akigoro ko kuza kugira tuyage tuvugane igihe kinini nyene tutavugira ku bintu by'amakamera n'amamikoro ariko nibaza ko mbaye ngira ngo nuwa mbere ngira ngo noba nuguruye ibi biganiro sinibaza ariko mbo hari abandi gusa ariko hari haheze imyaka myinshi hari haheze igihe kinini turi mu bintu nyene umuntu aba ariko ararondeza ubuzima hirya no hino kugira arabe ko byogenda neza kuko hariho ibintu bishoboka mu bisanzwe umuntu yamaze kugira inshingano nyinshi hariho ibintu bimwe bimwe bipunguka gukora nibaza ko n'ibyo byoba birimo mu byatugiye biratwokipa hama kandi rero abanywanyi bakurikirana icano no bashimira kandi nkabasaba kugira subscribe na share na commentaire kugira abantu nyene babandanye bace basimbira kuri YouTube iwanje kwa Emi producer Burundi kugira barabe ama gospel namanashitseko ariko ndabibutse ko mwogenda munakoze subscribe neza cyane kubera birafasha nk'umuntu yasohoye ibintu urabona nk'uko abaririmbyi sino kukibona na jewe mbonye ko abasabone bariko baraduga birantera intege ndavuga ati ibintu ndiko ndakora naho ata amafaranga nabasavye ata kintu nabasavye mugabo kuko biradutwara umutahe ndashobora gufata nk'ibumba amajana 8 ndiko ndakora video audio yo ndashobora kuyikorera ariko ugishize kuri YouTube ukabona nta bantu bariko barakiraba urumva kubaye dekuraje kandi amafaranga bari buguha uwo mwanya ariko urumva birakudekuraje neza cyane gusaba bishoboye uwo bishobora yoza aragira subscribe kuko nta n'amafaranga bisaba nutumega dukeya gusa cyane urakoze cyane musaza nibaza ko nundi musinda gukenera ngira ngo bizokoro karibu cyane mu Ronyerewe Code with Nation asante sana merci beaucoup ndabashimire cyane ku bantu mwese mani mudukurikiranye murabona ko nari mu ndonyi nkabona nagendeye bagenzi banje kugira ngo tuganire ibi nabiriya Emi mwamwumvishe hama nibaze yuko mushobora kugenda kuri YouTube yiwe Emi production ugagira subscribe cyangwa se ukiyabona kugira ngo ikintu cyaricyo cyose ashize ko uzozura kibona Jamari kumwe nari Indundi INPC International TV ndabashimire cyane nkuko bisanzwe turangiza dushima Imana yadushoboje gushika hano merci beaucoup.